it's a bingo. Alright, it's a 257 Films production. So, isho buja a presence a bombardimentizo. Anyamuneka nimbutara kwa subscribe kuri YouTube. Alikada koreti kwanza uri nyuma ya majambere. Isho buja media with them bombardimenti indara y'umuji kwanza. Na uko byageze mu gice cya gatatu MUTAMA BANDERASI in episode ya kane ndakuzaniye. Amani episode ya gatatu atkabonye kwanza ari umwana afise ubushobozi budasanzwe. Atkabonye hari umwana afise ubushobozi budasanzwe afise imbaraga zidasanzwe. Aho kwanza umutwe wasongose arangije kwanza gutwara abazee babiri arangije abacisha. Inkoko yayibonye irangije irirukanka. MUTAMA BANDERASI previously ito twayibonye. Utoma amazi. Alright, so ivyo waji wanje ucuguti kuri agoje na guca amatwazi ivyo twayibonye muri episode ya gatatu aho umwana yakoze kuguswi arangije acaho bombardimentizo we umwana afise ubushobozi budasanzwe kwanza isho buja media kwanza kandi kwibutsa yuko iyi filime ariyo iriko yarebwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda no mu Burundi kurusha umuziki kwanza. MUTAMA BANDERASI episode kane nubwo biko tuyinjiyemo kwanza bombardimentizo Ryan of City intare y'umuji kwanza episode ya kane nubwo biko tuyitanguye uwo mugabo umwibuka muri episode ya gatatu twabonye yuko afise ubushobozi budasanzwe 2057 Films production ukamenya ngo ni indundi.com Superman wo mu Burundi uwo mugabo twamubonye afise ubushobozi budasanzwe afise amaso nk'aya kamera aho twabonye yuko yari karondera umukobwa wa MUTAMA BANDERASI ariko ntituzi ico amushakira umukobwa wa MUTAMA BANDERASI yari karengana mw'ibarabara akagabo karangije kamubona amaso yako kwanza loading araharura agera kwijana arangije yandika ati niyo nyene ushaka raka afight as a Superman wo mu Burundi arangije araguruka aparikatio uramubona ariko raka Superman wo mu Burundi MUTAMA BANDERASI arangije yikangamo umukobwa wiwe ari wanted umukobwa wiwe aronda wakabona kagabo ariko karanuza shawe raka Superman wo mu Burundi akagabo karangije yapo kari kwegayo karangije raka gacaura mu muvuduko gafise umuvuduko udasanzwe MUTAMA BANDERASI arangije kura y'imbaraga arangije cawe MUTAMA BANDERASI yagukuriye ubushobozi budasanzwe arangije cawe MUTAMA BANDERASI samuzi ni mubi cyane muri episode ya mbere ya kabiri ya gatatu twaramubonye umuntu mubi cyane aba nabo hengo bafise intungwa kumbe MUTAMA BANDERASI yaciyeho kera MUTAMA BANDERASI yaciyeho kera keep watching bombardimentizo ishubuja media Robson Drake rumuri big up sana msaza MUTAMA BANDERASI kwanza irakomeje part 4 utazochukwa episode ya gatanu ni miliyo gusa akagabo ako niyo kwanza akariko kwanza karondera umukobwa akagabo gafise ubushobozi budasanzwe twakabonye gafise amaso nk'aya kamera umuvuduko nusanzwe wakabona ariko akaje misoko kwanza kurondera umukobwa wa MUTAMA BANDERASI umukobwa wa MUTAMA BANDERASI ari wanted ararondegwa nguwo mwisoko umukobwa wa MUTAMA BANDERASI wiwe kandi afise n'imbanyi akagabo barangije barakomana baragongana akagabo karareha n'inkimbo kayihumuriza uwo mukobwa asiwe ndiko ndarondera cyane karangije karamukurikira Superman wo mu Burundi akuri no kwa Muchoma mukobwa yaraje yahavuye umwanya Niyajumbiye kuko ndamurondera. uramushaka cyane ndamubarira umukobwa kwanza ariko arondera se wiwe Muchoma akundi no akagabo kavayo nyamuneka uyu mugabo afise ubushobozi budasanzwe arakureba gusa agahita abona ivyo uri kuriyumvira akagabo arangije yagasanye ibitekerezo arangije akapfuna izosi umugabo afise ubushobozi budasanzwe no kugukorako gusa gato gusa ubundi agahita akebanya izosi akagabo nakagomesha Superman wo mu Burundi bombardimentizo intare y'umuji wa Muyinga umukobwa wa MUTAMA BANDERASI ishu buja alright so akurino umukobwa wa MUTAMA BANDERASI akomeje kuyerera mw'ibarabara kwanza MUTAMA BANDERASI iyi filime yirerese iriko irarebwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda no mu Burundi kurusha filime
kurusha umuziki kwanza. Akagabo kakomeje kumukurikirana. Akagabo karareha karihumuriza wundi kakamenya aho waciye, gafise ubushobozi budasanzwe. Wewe umukobwa yakuziye hakuno, umukobwa yakuziye hakuno, ariko atembera mu makaritiye akupe. Akagabo kamukurikiye gafise ubushobozi budasanzwe. Ishubuja media, ishubuja entertainment, ifatanije na MC Bombardment, ubundi tukarekura ifilime z'ubwenge gusa. Akagabo karangije gaca hakurya, umukobwa ariko aragenda. Akagabo wiwe kamukurikiye, kamuturutse inyuma, akangije karamuhagarika. We nani? We ingwino hano kwanza. We izane. Areka kwanza amazina ndagushishizo mu ya publicity. Ishugwe ry'amaho ni coming soon. Papa, ndege nini? Unapoteza muda wako. Niko na pesa, niko na bongo, mone, kila kitu. Araka, ishugwe ry'amaho hatsuba harimwo kung fu idasanzwe, action gusa. Babiri kimasi. Aho hiyo? Reka ndagufashe. Araka rightizo. Ishubuja media yarekura ifilime zidasanzwe, ifilime z'ubwoko bwose, action, inkuru ziryoshe, hamwe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ishubuja media. Timbaga. Araka timbaga ntahabuze. Abantu batimbaga. We nani? Araka timbaga yaragiye kumanura impuzu z'abandi. Ishogwe ry'amawa FM by Ishubuja media coming soon. MC Bombardment ubundi nukure ko twubwenge gusa. Burundi country Muyinga Rugari. Masa ceremony, masa on mic. MC Bombardment yo bayita ishogwe ry'amawa coming soon. Amurayihabwa kwanza. Coming soon, vuba cyane. Mukaronke kwanza, mukomeze kuryoherwa. Areka kwanza twibandangize na Mutama Banderasi part 4 episode ya 4. Wibuke Mutama Banderasi twasize anyitse, twasize agiye kwanza. Akagabo kuza akasanze harimo ntari kiziriko. Mutama Banderasi yaciyeho kera mu bicaye turamuzi, afise ubushobozi budasanzwe. Akagabo kayiboneka karangije karirukanka, akaza kubwira boss kwanza, boss telefone kwanza. Bodyguard yegera inyuma. Boss afite telefone, wegera inyuma ndi bodyguard. Basubiza Maria. Je barambuye kugura. Wogira wacu gutwi. Bisubize. Nenda kubaza. Ivira guhaye ushira muri ji. Wabikoze? Ugira ngo kugura. Si wari uri. Waje gukora. Kubije rero. Nagira kimwe cyo kumbaza. Kandi areba urudubi. Ati ivyo naguhe urushire muri G warabikoze. Ariko amazina kwibutse yuko muri episode ya 2 umugore wa Mutama Banderasi kwanza yazaniye G umugabo wiwe. Ubaza uno mugabo yari yamutumye kwanza. Akagabo karangije kazunguza umutwe Mutama Banderasi ngo yagiye. Kubita akagabo kayizunguza mugabo aragafata. We nani urajaye? Mutama Banderasi ngo yaracitse. Umuzenga ujya agucika bigeze gute? Murangize sha. Akagabo kubita kick umugabo agwa ku kilometero. Umuzenga ujya agucika bigenze gute? Uramubona ariko boss. Araka Mutama Banderasi mzee wa kazi. Araka Sabata the battleground. Mzee wa kazi Mutama Banderasi. Uramubona ariko uburyo ngo kwegera ibishondori. Avyonga ivubi. Mutama Banderasi nimba umushaka ukora ko mukobwa wiwe. Mutama Banderasi uramubona ariko afise ubushobozi budasanzwe. Yahagaraye kwanza hejuru y'imodoka, amanza areba hirya no hino, amanza amedita kwanza. Mukobwa wanje ari hehe? Umusaza akora nka GPS ari bahakurya nino. Araka Mutama Banderasi fighter Burundian. Uramubona ariko mzee wa kazi ku mukobwa wiwe arica umuntu. Nyaboneka ni mushaka Mutama Banderasi ukora ko mukobwa wiwe. Hakunino umukobwa wa Mutama Banderasi akagabo kamwatatsi kamufashe.
ariko nituzi ngo umukobwa wa Mutama Banderasi baramushakira iki akagabo kange karamwegera gafise ubushobozi budasanzwe turabizi arwaka ako kanya ko bre arwaka Mutama Banderasi mzee wa kazi yaje yahashise arwaka Mutama Banderasi yashise ku mukobwa wiwe Mutama Banderasi arareha umukobwa wiwe ari hose abahazi akagabo shaka umukobwa ari inyuma yawe atisha ku mukobwa ari inyuma yawe umukobwa wanje bigenze gute nyamuneka nimba ushaka shabuja umanza guca kumbwa Mutama Banderasi wikwegera ibishundiro cyangwa ivubi niwe bita Mutama Banderasi niwe bita Mutama Banderasi ni jewe muzee batinya ni jewe ntare nico batinya akagabo kayangije amarone gacira ku ruhandi ubwo ukamenya ngo sabato the battleground bombardment nakazanye Mutama Banderasi episode ya kane yitiko turaraba yapo akagabo karamucanga barakamutse aramudoma Mutama Banderasi azivana iwamubona ariko mzee uje baravuga ngo amanyamayiki nombe ahera imvura iguye Mutama Banderasi aramukoma arangije avana izanyari wamubona ariko avana izanyari arwaka Mutama Banderasi mubi cyane arwaka tera kick yamambolo gutwi umugabo agwahakugiriya muzene mubicane turamuzi umugabo arangije avanayo piso avanayo inkoho yavanyeyo piso kwanza yavanyeyo piso harararara akagabo kabonye Mutama Banderasi katamushobora karangije kavanayo piso Mutama Banderasi ni mubicane intare batinya Mutama Banderasi urakabona akagabo ariko kavanyeyo piso urakabona ariko karangije karayimutunga gusa gusezeranya hari umunsi nzokugarukira ati no gusezeranya hari umunsi kwanza nzokugarukira hari umunsi nzokugarukira jewe Mutama Banderasi intare y'umuji reka nze nkwereke akagabo karangije kaca nange niwagaruka nzoguca umutwe nzogukerera uramubona ko Mutama Banderasi arwaka akagabo karangije gacaho kabonye Mutama Banderasi katamushobora karangije gacaho Mutama Banderasi ni mubi cyane uramubona ariko mzee wa kazi intare batinya Mutama Banderasi arangije afata umukobwa wiwe barangije biciraho barangije bacaho arwaka Mutama Banderasi mubi cyane nyamuneka utazocikwa na episode ya 5 reka nakuwachi nuko subscribe kuri Buja Media ama subscribe kuri MCA Bombardment. See you, ciao ciao, it's a bingo.